Murakoze cyane. Alice umugugira kabiri abagiye gukurikira ugiye kwakira ni Reynold Clarisse Irakoze, Edi Sharangabo na Andres. Ngira twohera kuri Reynold Butari nimba mutwumva mwiriwe. Ego Gilbert, merci kumijambo. Ariko mu ntunge gatoyi murindiriye gato nari nabonye umenga Emmanuel yoba yagarutse, sinzi ko Emmanuel anyumva. Emmanuel muranyumva, ariko ndabona umenga yasubiye kugenda kuko hari utubazo yari yabajijwe mugabo ngira araza kwishura niyamara kugaruka, sinzi ko twumva araza akagenda, ariko muduge kwijambo Reynold mukurindire ko dutunganya ikibazo ca cumwe mu batumire Emmanuel Nderimana. Ego Gilbert, merci kumijambo, ndashimiye abari ngaha bose Kingi, umushingantahe president, vice president bamvuga inyumvira, Clarisse Sharangabo, Pacifique, Edi Michel, Andris, mwese na Daniel ndamubona, mwese yambu. D'abord iciyumviro canje nuko Never ariko avuga ngo ba Pacifique, les amis, ego nivyo aranka Pacifique ko Pacifique arandika chaque matin, jewe ubwanje mvyutse ndaba ivyo Pacifique yanditse nkamenya ivyabaye mu Burundi. Ndibaza ko na Never vyutse araraba ivyo Pacifique yanditse akamenya ivyabaye, kuko ntagikurikira ivyo documentation ivuga. De toute façon sinzi yuko abakora muri documentation ubu na fondamentale ko bazi no kwandika, sinzi yuko na Never azi no gusoma. Donc nibaza ko asoma ivyo Pacifique yanditse tu agakuramwo conclusion yiwe. Me hajya yavuze ati ba Pacifique bari bahanze. Burya sinibaza ko ariko avuga gusa abatutsi, ariko avuga bajya yica. Bafite ariko abwira abadede barafite ukuntu bamye bibaza yuko abanyagihugu bose arabicanyi nkabo. Yari ko abwira abantu ati burya mureke kugirira ikigongwe, bajya abantu nama ndiko ndica. Pacifique akabaririra, akabavugira, akabatabariza. Ofete uwa Pacifique wese yatabarije, yaba Bunyoni, yaba Rajabu, yaba nde, abariko abwira abanyagihugu ati bajya abantu bari bahaze mwebwe mugwaye kwashi, kuko Never nta kwashi yigeze agwara. Ejo nararavye ama message abantu bariko barandika, abantu bose baravuze bati aba badede bakiri mu ishamba ntibigeze basonza, bama bariko bajya injya impene z'abanyagihugu, inka z'abanyagihugu, intama z'abanyagihugu, bama bariko barabaga, nta musi wahera batariko barabaga. D'ailleurs Never apparemment yari umuveterinere w'abadede, niwe yateka bene ujya mudamu wiwe, bajya ntibanagwana. Donc Never wewe ubwiwe ntiyigeze agwara kwashi canke ntiyigeze asonza, kuko yirirwa ku meza kandi bama bariko bajya ibitungwa by'abandi banyagihugu. Urumva factuellement parlant ujya ntiyashonje kuko yariko arapia ibintu by'abanyagihugu. Par contre iyo ariko aravuga ngo bajya ngo bari bahaze ngo twe tubayeho fu, abashatse kuvuga bajya abantu nica mureke kubumvira ikigongwe, kuko bobo barahaze, kandi kugira twebwe duhage mutureke tubanige, tubamare, tubate mu nzuzi, tubate mu makanivo, tubakerere, hama mwe muhore twe dufungure. Ico cambere cari ciyumviro canje, niko ndabibona. Ica kabiri ni kwankuraje aba Pacifique vema mubandanye ico gikorwa. Je ni rya mbere numvise president avuga izina umuntu gutyo oya, akavuga izina ry'umuntu ku mugaragaro nk'umuntu amuhanze umenga ni watuma yabaye ikirofa. Ica kabiri ni kubwira bamvuga inyumvira n'abandi ba politiciens, nukuri ni mwiyorganize mu bishiremo ingufu nyinshi kandi turabashigikiye nyinshi cyane, soit mutume muraba abasirikare muhigiturire bagire coup d'etat, canke mu organize ama rebellion, canke murabe ibindi bintu mu organize. Aba badede batuve mu maso, kandi I'm serious, ubu harageze ko bajya abantu bahava uko bigenda kose, aba igihugu kigahaguruka kikabakura mu nzira, kandi ako kamo mukumve kuko mutabikoze hazoza abandi bantu bazobikora, muzava muvuga muti ntibabikoze uko twari tuvyizeye canke uko bikorwa, ariko ni murabe mwiyorganize abadede bahave, kandi mureke kutugora ngo none ngo bahavuye ngo hoca haza nde. Ivyo ni muvyimenyemo nk'abapoliticiens, ariko dedi tuve mu maso. Nuko jengejejaho. Murakoze cyane no kubahiriza umwanya Reynold Butari. Reka twakire Clarisse Irakoze, mwiriwe. Clarisse sinzi ko muriko muranyumva, nimba munyumva mwo kugura micro, ariko nimba mutari hafi kumbure twe turatanga ijambo aha. Ego mwiriwe. Ego mwiriwe, murakoze kumijambo, ndaramukije abatumire n'abandi bose bariko barumviriza, hama nkaba ndabashimiye ibiganiro mwatunganije.
akajambo je nashaka kuvuga gusa ni nk'intererano n'umwihwezo nuko umuntu yumvirije ivyo President Ndayishimiye yarayashikirije akavuga ba Pacifique canke Pacifique ninahazwe akamwibasira n'ubundi Neva asanzwe avuga nk'umuntu yita kuko ivy'ubutegetsi bisanzwe bimuroka ariko rero uno munsi kuza kuvuga ngo ba Pacifique hariho ababivuze bakavuga ati harya hariho ibintu harimwo message ijanye n'ivy'amoko vyerekana yuko ariko arapanika President Ndayishimiye arafise ubwoba cane arabona yuko ibintu bishobora kuba biriko biramukoroga cane biriko biramumerera nabi hanyuma akaraba inguvu zihari inguvu uno munsi nka societe civile ifise kuko umuntu agiye araraba tendance ibintu biriko birafata uno munsi intera ibintu biriko birafata uno munsi urabona yuko societe civile iri mu bisata bimwe nimbano yiti bisata mu Burundi canke mu buzima bw'igihugu bikomeye uno munsi kandi bifasha gukangura Uburundi no kuvuga ibitagenda neza rero President Ndayishimiye arabona ko vyamunaniye vyavuzwe ibitoro imyaka 3 inirenga amahera yaragize ibipapuro nayo aramwumvira abi bipapuro ubuye abanyagihugu ntibashobora gufungura ubu umuntu agerageje kuraba urabona ibintu vyo n'amatara n'amazi ubuzima bw'igihugu busa n'uburiko burabapararize rero umuntu aravye n'amatora aheruka kuba urabona yuko ukuntu bayivye yose bakihagira 100%, urabona ko nabo nabegereye CNDD-FDD nabegereye Ndayishimiye n'abashobora kuba begereye mbere nubwo bwoko yoba yitwa ko avugira canke ariko aragerageza kwikwegerako nabo nyene bararushe kandi agashavu gatera kagwira kandi ako gashavu ntikagwira gusa mu bantu uvuga ati babantu traditionnel tumenyereye baba ari abantu bakuze cyane ariko ubu no mugwaruka kandi umugwaruka hajya mu gisagara ca Bujumbura nyene apana uvuga ngo bari hanze canke abandi oya hajya mu gisagara ca Bujumbura ugwaruka rugerageza kwibeshaho ugwagerageje kwiyadapta muri aya makondisi ugasanga mbere ni n'ugwaruka rushobora kuba gwegereye abavyeyi babo bari muri ubwo butegetsi canke begereye batari kure y'ubwo butegetsi ivyo rero Ndayishimiye biramutera ubwoba cane akabona yuko mu minsi iza bibandanyije uko atamatara hari atagitoro gihari uwo gwaruka ariko ragerageza kuyugunganya rurushe atabona atasaganirizo afise uno munsi ikindi nuko hariho abako baratera kama imigambwe urabona CNDD-FDD yaragerageje kugerageza guhungabanya imigambwe amashiramwe yigenga abamenyesha makuru eka abantu benshi abantu bose bagerageza kwamama kugira ngo igihugu kigume ku murongo basa mu migambwe ninka umuntu yovuga yuko bagerageje kandi hamwe na hamwe vyashobotse n'inani z'imigambwe malheureusement uno munsi ntibirapfa gose ariko urabona ko bitoroshe cane ariko uravye rero nk'amashirahamwe yigenga uno munsi urabona ko muri iyi myaka 10-15 bo baragerageje kuguma hamwe kuguma bunze urunani urabona rero nk'ishiramwe Focode rikora igikorwa ca ndondeza buri munsi bama bariko baravuga ati aba banyurujwe ababishwa babagize iki bagumiza ijisho kuri leta ivyo bintu Ndayishimiye biramujena cane bigaca bihurana na situation ari mu no munsi n'abantu begereye bajya byitwa ko ariko aravugira nabo nyene biriko bituma biduza ishavu n'akariro kuko birabugurura amaso iyo niyo interpretation ndabiha kandi nkaca mvuga nti abarundi nabo bajene nibiki ntibasamazwe nyabu nabibongerereze inguvu Ndayishimiye ivyo ariko aragira n'ugutera igere rya nyuma n'uburenganzira bwabo bwo kubabazwa n'ibintu bitagenda neza ugwaruka bajene bagerageza bemera ko batwarwa nabo ariko n'ubundi bakaguma babananiza ata internet ata kinone bizogenda gute rero bagume bashigikiye societe civile bayigume inyuma bagume Ndayishimiye ntabahungabanye kuko nivyo ashaka fata ka societe civile no munsi ba Pacifique avuga nivyo zo gutera igere rya nyuma murakoze cyane Clarisse no kubahiriza umwanya Alice nimba muri hafi turakira kandi Edi Sharangabo na Andris duhijambo abatumire hanyuma tute kuja mu gice cya nyuma umwanya wagenewe kino kiganiro uri kuriterera murakoze cyane Jibe kumijambo jewe ibintu vyerekeye kwanza ndaramukije n'abatumire hama ku bintu vya Ndayishimiye ntavyo ntaco nza kwivuga ko kuko yerekana atawakuba kugira ngo utawakuba ahubwo nefise ikintu kimwe gusa ngira nsabe Pacifique naho ndazi ko afise akazi kenshi ndazi ko afise ibintu vyinshi akora mugabo nagira ndamusabe nyimba ashobora kuzogira campagne ya evasion
evasion fiscale amaparadis fiscaux bariko baragira abageneraux bandayishimiye muri Asie de l'Est ni kuvuga Laos, Vietnam na Thailand hama n'amatongo menshi bafise za Zambie, Guinée Equatoriale, Gabon. Ivyo bintu bizotuma n'aya ma revolution ikaravuga Renaud bizotuma n'abarundi baba bari mu mastade bariko barumviriza Ndayishimiye ariko arigina ivyo afise bizotuma biba motiva ko abarundi duhaguruke bamenye ivyo bintu vyose bafise ukuntu turiko bariko barasahura igihugu kuko n'amahempo yacu n'amahempo y'abanyagihugu. Alors il faut que ivyo bintu bija habona muzoba mukoze cyane kuko bizotuma na motivation abarundi bagira baba motive kugira bahaguruke kuko nako ndavugana n'umu ex collègue ari Antananarivo Madagascar ariko arambwira ukuntu Generation Z yariko yashize habona ibintu ukuntu Rajolina ariko ashira ibintu ukuntu yariko ariba abana biwe biga Paris amashuri ari high kandi ukuntu première dame ashobora kugenda muri weekend kugira agire shopping avec ses copines à Paris hama akagura des caviar des fromages juste pour weekend ari amahera y'igihugu hama akagaruka. Ivyo bintu vyatumye n'abanyagihugu bahaguruka. Hama ngira mpereze ku kantu inkuru aheruka gushira ko Pacifique ya coup d'état ya Madagascar il paraît ko yavugishije cercle y'abadede yarabavugishije cane. Il faut que ivyo bintu vyose badede bakora abageneraux amahera biba vyoja habona. Murakoze cane. Murakoze Edi no kubahiriza umwanya arantunga kinga umurundi namwibagiye kubona nashize ku rutonde Sharangabo nimwe mubandanya mwiriwe namwe mubahiriza umwanya. Mwiriwe murakoze cyane kumpa ijambo hanyuma jewe mu byo nshaka kuvuga hanini bishobora kumbure kuba atari ibintu bikunze kuvugwa cyane muriko muranyumva? Turabumva Sharangabo. Ego kuva mu 2000 amasezerano y'Arusha hari ikintu bashizeho bizokogwa ico kintu cibagiwe cane bacibagiwe nico jewe nabo mbona ko ahanini kiri muri ivyo bintu bituma ingorane ziriko ziraba mu Burundi. Hari amaze igihe havugwa abantu baravuga ivyo bintu by'amoko bikavugwa n'abanyagihugu ivyo byose perezida ariko aravuga abanyagihugu bakabivuga tukabona ibintu abantu bakumva ko ibintu bishobora kuba bisanzwe ariko bigeze aho bivugwa n'umukuru w'igihugu ni ibintu biteye ubwoba cane bitwoja kure abatumire babisiguye neza ko abo yariko aravuga baribo byo bancasanga ivyo bintu n'ivyumva bivuze jewe ico navuze narancanditse ariko kandi niko ndabibona hari ikintu c'ibikomere bitigeze bikira mu Barundi. Muri ico kintu bari baravuganye Abarundi harimo ikijanye n'isanamitima abantu baje hamwe bakaganira ibibazo byose byabayemo kuva abantu bamaze imyaka irenga 10 mu ntambara bamwe barapfa abandi bagapfa ariko ubutegetsi bwakorokeraho cya kintu bita isanamitima cya kintu bita kuvugana ukuri no kurekurerana ko bivaho. Ivyo bintu rero byatumye bamwe bose bagenda bafata ukuntu ibintu bavyumva. Ndibuka muri 2023 niho natanguye kumva ubwa mbere umurundi avuga ko abatutsi atari abarundi azi aho bavuye agasigura ingene abatutsi baje akavuga uburyo bashitse mu Burundi. Uwo muntu harahari uyu munsi byavuze birahari. Uyu ejo bundi muri 2025 nari yumviye ubwanje umuntu avuga ko abahutu atari abarundi azi aho bavuye yerekana n'ingene bashitse mu Burundi. Urumva ibyo bintu tuko turabihuza abo bantu bose ugiye kuraba kahise kabo abantu bavuga ibyo usanga ari abantu bahuye n'ibikomere bidasanzwe usanga ari abantu bagihuye n'ibazo biteye ubwoba mu bijyanye n'ibintu byabaye mu Burundi barabuze ababo abandi nabo barabura ababo mu nyuma kubera batigeze
haba kwa kuri no kurekuranira hatigeze haba ryasa n'imitima ry'ukuri abarundi hagati yabo umwe wese akinterpreta ibintu ku ruhande rwiwe akabona ko yapfushije wenyene ubundi akabona ko yapfushije wenyene kugira aho tugeze aho twumva ko umuntu ashobora gufata mikro agakoranya abantu 800 kuri X agakoranya abantu 10,000 kuri YouTube yemeza ko abo badasangiye ubwoko atari abarundi kandi warama commentaire ukumva abarundi bavuga ati nivyo biri kuravuga n'ukuri ariko no muzi twahagaze ku majambo y'abategetsi sharangabo ngira mwogaruka ku kiganiro turimo kugira ngo musoze intererano muri murashikiriza ni kuvuga ikiganiro niyo base kuko urumva nawe umukuru w'igihugu y'amajambo ariko aravuga nawe hari bikomere yabayemo atigeze akira kuko ivyo bikomere vyakira ntiyari kuba ariko aravuga ayo majambo nico nahagaze ko nico nashatse kuvuga ko ibikomere twagize n'ibikomere mukuru w'igihugu yagize navyo nyene vyatumye nawe adashobora ku uyu munsi ariko aravuga ico kintu atarakwiye kuvuga mu kibanza arimo kuvuga ko kumbure bidajanye je numva bijanye kubera ko ivyo bikomere mutuma n'abavuga ibindi bigatuma abandi bavuga ibindi ahubwo si bon nari kubaza ikibazo ariko nuko numvise umengo mwakiriye ko bishobora kuba bijanye ariko nimba hari umutumire kumbure nawe afise uko ashobora kuba tuvyumva kumwe mbega aho guki kugira ngo kumbure ivyo bintu bigaruke ku murongo abantu bashike ahantu umwe abantu bose bashobora kumva ibintu kumwe ku buryo umuntu adashobora kuvuga ngo banaka nibo batumye mera gutya banaka nibo batumye tumera gutya na gutya. Urakoze cyane icyo kibazo baje ijya nyuma kiza kuza mu gice cya nyuma cya kino kiganiro mu kanya duhava dutandukira reka twakire King Umurundi Andris na Semerera abandi mwihangane umwanya wagenewe kino kiganiro usa n'uriko uriterera hanyuma turaza gutandukira duha ijambo abatumire hanyuma tuze gusoza. King Umurundi nimba muriko muranyumva mugerageze gukoresha umwanya muto. Murakoze cyane ndabashimira ariko kubwanje no kuba ari ngahange nisabire umwanya gato ndashobora kurenza ko minota nk'ibiri Gilbert ndayisabiye kubera ko ndabongeye umwe kugira ngo umwe ngirira kwiye murakoze cyane agerageze gutongora ni muri rusange ikiganiro nkoramutima cyari ikenewe cyane numvise Pacifique avuga ko ababaje n'ukuntu atashobora kuba ari hajya ahantu bwa yishure ndayishimiye ariko ambabarire ndamuhoze niyo temero mva nokoresha ndamuhoze mu kumubwira ko ari ahanyene dutegerezwa kuvugira kugira twishure kubera ko ndavye nkawe kubakurikirana kino kiganiro ugashaka ko n'abazocumviriza uza gusanga basumba bari imbere ndayishimiye igihe kavuga ry'amajambo akuna gaciye mu vyeke liberté d'expression rero je mu nkundire kuri bi aya majambo yandayishimiye ndayavuge mu mice ibiri. Umuce wa mbere ndawushire mu vyerekeye bijanye n'amacakubiri ikinda sigura neza. Umuce wa kabiri nawo nza kuvuga kubijanye n'ubwoba bw'umukuru w'igihugu ndayishimiye bifatanye n'ivyo twokwita guhenda cyangwa guhuma amaso abarundi navyo naza kubisigura. Ibi rero kubijanye n'ibi bintu vyo kuvuga ngo ba Pacifique no Emmanuel nk'umutumire yagisiguye neza ko yashatse kuvuga ibijanye n'ubwoko tube turavugisha ukuri nk'abarundi iki kintu ndagifatanya n'ivyo mperuka gushikiriza ubushize twari mu kiganiro ca CPDH twari kumwe na Pacifique na Irari na Bobo kumbure Pacifique aca vyibuka igihe nariko ndasaba yuko societe civile hogwizwa ibiganiro canke ubundi buryo bwo kurogora abarundi muri rusangi ntitutinye kuvuga ko CNDD-FDD iri kiraroga abarundi cyane cyane ugwaruka rukiri ruto abanzi abo dukunda kuyaga barabizi ko ikintu nkunda kugira ko cyane mu gusaba yuko dukwiye kurogora runo gwaruka kubera ko ibi ndayishimiye yavuze bifatanye n'inyigisho CNDD-FDD yirirwa irigisha urugwaruka rukiri ruto no musi mu mashure nuko gira kitaravugwa cyane mugatuza twakidevelopa mu mashure hariho ivyo twokwita ndavyite nka science amasaha umukuru w'umugambwe muri ako karere ari umukuru w'umugambwe wa zone muri zone umukuru w'umugambwe wa commune abafise aza kwigisha urugwaruka mu vyo bijanye n'ivyo bise gukundisha igihugu gwaruka uri kuravyumviriza ntimuze kuguma mubaza cyane abazo ko barashimaga kuri ikintu cy'ubwoko amajambo yose agaruka nukubigisha yuko abatutsi aribo bagomvye gutera kudeta muri 2015
bose bahungiye hanze ko rero urwaruka rukwiye kuba vigira rugacunga ntihagire umututsi asubira kugaruka mu gihugu cy'u Burundi. Iki kintu rero jewe narasavye yuko société civile gihagurukira ni ibi rero garuka gushimira Focode ko nk'ibi biganiro ndacite nko kwishura ndayishimiye no guhumura kurogora aba banyagihugu yariko arabesha mu kuvuga aba Pacifique ataguca hirya no hino kugira avuge ibintu by'ubwoko. Reka rero ngende ku kintu kijanye n'ubwoba bw'umukuru w'igihugu Ndayishimiye bifatanye n'iki kinyoma cyo kubandanya besha abanyagihugu. Ubwoba bw'iki ugiye kuraba reka mvuge Pacifique ku ruhande rw'iwiwe nk'umuntu akunda gupubliya simvuge ba Pacifique Pacifique nk'umuntu akunda gupubliya ivyo publiya ugiye kuraba n'ibintu ofete bigaruka cyane ku vyerekeye icyateza mu gihugu ivy'akarenganya abanyarundi bako baracamwo bigafatana n'ibinye ubona biriwa kuba muri Madagascar. Ibibazo yanabivuze ko ibibazo byari vyugarije Madagascar nizo vyugarije Burundi no musi. Rero urumva harajamo agashavu kandayishimiye ko umukuru w'igihugu Ndayishimiye mu gushavura kubera ko ibi bintu birakangurira abanyagihugu guhumuka kubona yuko intwaro ihari ataneza ibafitiye. Rero Ndayishimiye raca agomba kubesha aba barundi kubera iki ugiye kuraba hariho ivyo twokwita nka tension icuka kibi mu kirundi ciza icuka kibi kiri hagati muri CNDD-FDD ubwabo n'icuka kibi cyangwa ubwoba bwa Ndayishimiye abona neza buri mu banyagihugu ko bashobora kwigaragambya guhaguruka kwiyamiriza iyi ntwaro. Ubona ko mu bihugu byinshi vya Afrika urwaruka ariko ruhaguruka. Ubu rero no munsi arabona ati ibintu biko biraja hejuru ejo bashobora guhaguruka nkisanga nakikujwe nanje nkuko handi uko biragenda. Aha rero nubwoba acagira rero ivyo bitwa nka maneuver yo kuza kubesha aba barundi agomba kubicisha muri bintu vy'ubwoko. Ubona rero ni tension iri hagati naho nyene muri CNDD-FDD aho hari uruhande rumwe rwa CNDD-FDD rushavuye cyane kubera ko uno musi ndacari muto aba generation yanje barazi ko nkunda kubahagurutsa bwa tuvugira igihugu. Ugiye kuraba navuga ko muri mvuge muri generation yiwanje ku myaka mfise ngiyari umukuru w'igihugu wa mbere dufise mu gihugu ashobora kwikumira ko ubutunzi bwose bw'igihugu gushika naho abo mu mugambwe iwe bamwidogera naha muza kubona haza imvugo zibiri zitandukanye nkandira ko buca mwumvise ariko aravuga kubijanye n'ukuntu abana bashonje n'urugero rurerure cyane abarundi bashonje kuno musi abahinga barivuga ko ngahanye nabonye kwitwa Kingi unyemereye kubera ko ibyo uri kurashikiriza ari abari bamaze kubishikiriza ngira utwoha amahigwe aba babiri basigaye kugira ngo umwanya uri kuratujana yaguhaye amasegonda 30 kuko umunota uza wawurengeje Kingi no kuri amasegonda 30 soze. Ego ureko ravuga rero kuvyerekeye itansu ihari no kuvuga ko umukuru w'igihugu ariko yikumira ko ubutunzi bwose bw'igihugu biza gutera icuka hagati y'aba bategetsi n'amajambo muza mwumva ari karagira. Reka nsozereye kuri iki kintu kujanye n'ibintu vyerekeye ubutare nk'ububeshi budasanzwe kuko navyo ibi vy'ubutare unkundiye ndabifatanya n'ibibi n'aya majambo y'ububeshi kubera ko Ndayishimiye ariko mwabonye ngera fois passé ariko avuga ngo asoreye ngo arashoreye ubutare ngo busohoka hanze ngo amakamyo bagiye gushora ubutare. Ikinyoma cambaye ubusa kubera ko nubwo bafise kubera ko bariko baramwidogera cyane kuri ivy'ubutare ariko ni kinyoma gute ko amashusho ye King Umurundi rero ugiye kuraba King Umurundi sinzi ko muri ko muranyumva oya nakabazo nandi babajije kugira ngo mutange umuco muvuze ko ari kinyoma cambaye ubusa hanyuma twabonye amakamyo ku mashusho no ku masanamu umukuru w'igihugu ariko arerekana ko ari amakamyo ashoye ubutare no kuvuga muri ari amakamyo nta cyarimo rero nagomba cimangire mu kubabwira ko uno musi umunyagihugu nawe yokwiha imyaka 10 akazoza kubaza Ndayishimiye amadolari gusa amajana 5 azoyavuye muri ubutare ntazofa ayaberetse kubera iki. Ibi bifatanye n'amatohoza turiko turakora yerekeye ukuntu Ndayishimiye
aheruka guhana amasezerano mu gifaransa n'amakontra n'intera hamwe ibi uramba bari ntubimbaza ku kibazo kirekire ko biri mu matoza ariko turakora iyo gucukura buno butare baratanguriye mu Cibitoki acaza kubicisha muri payeje ibi tuzobidevelopa kumbura abasanzwe bakurikirana amatoza dukora bazobona n'amapreve tuzoshira hanze nibo rero bariko barimba buno butare ni navyo ubona vyadugije icuka muri Sendevide coba ikintu vyeye ikiganiro kirekire nuko atangwanya kumbure ko ngira tuzo muri Focode tuzobatumira nimwarangiza amatohoza King Umurundi ngira ntitwovanga vyose murakoze cyane kwari kubabwira ko ndayishimiye ari ubwo bafise kubera ko nibi vy'ubutare ari ibintu byo guhenda abanyagihugu tukwiye kugira kwahugarize tubandanye duhumura cyangwa turogora urugwaruka murakoze cyane reka twakire Semerera na Andris Semerera nimba muri ko muranyumva mwiriwe murakoze cyane ikibazo ngomba ndagize vice president bamvuga inyumvira kumbe na monsieur Emmanuel Ndereyimana donc iyo mu Burundi umuntu nka Ndereyimana avuze umuntu w'umuhutu bagiye nkoze kumenenda ku rutoke iyo avuze haca haza abandi bantu bavuga ati bo wowe uri umuhutu numa uri kurwanya bene wacu ushaka umuhuta mutumu ukorera naka ya migani y'Ikirundi ya kera bo bijanye kumbe n'ivyo Shirangabo yavuze n'ibikinga Umurundi freedom avuze n'abantu baba bariko barigishwa kandi n'abantu bavuga ko kahise kagiye kabakorako bica biteye abantu bari extremiste ku mpande zose abo Dr Rugambara akunze kwita hutiza versus tutsiza usanga bariko barigisha amacakubiri ugwaruka batazi bataramenya imitwe yabo itaramenya neza kwirondereza gusoma ubona ko n'ivyo ubundi twavyanze cyane bagaca bemera ivyo nyene ugasanga hariko hakura ugwaruka rumeze nk'ugwabunzwe bo jewe ndashima nk'ikintu platform ya Rugambara ngakita itorero aho amazi imisi akora ibiganiro amera nk'usubiramwo amateka kahise ku Burundi na cyane abwira abantu ko kumbure bishoboka ko ariko Semerera uno munsi turi ku kibazo uno munsi turiko turavuga ni ku majambo yavuzwe na president Ndayishimiye nkundiye ubaza aho nyene hanyuma kumbure ko ibiganiro bindi duha tuvyumviriza natwe ngira nitwo bigira ko commentaire ko ababikora batari ngaha musano nariko ndajana shaka kumureka ko kumbure mwotumbereza kugira ngo umwanya uri kuratujana twumva ikibazo mwagomba kubaza yes ikiganiro nangiye kuri intention kwigisha abajene kuko ivyo bijya Ndayishimiye ariko avuga musanzwe ntabwo nawe ko kuvuga Pacifique muri ivyo mwabivuganye cyaka avuga muracu donc nkavuga nti akuntu cyo nashaka kubaza kuri aba bantu tuvuge bamvuga iyumvira n'ibindi bikobongo babonye kahise bumva amabaro ya demokrasi nta kuntu bumweho botanguza iyi platform kurundi ruhande bakigisha abantu abajene bakaza bakumviriza ingene ibintu byagenze bakumviriza amabaro ya demokrasi kuko benshi en fait babikora par ignorance cyangwa ugasanga bakumviriza ibintu novuga bya théorie du complot ama AI ugasanga babibelieve aho kumenya niko bimeze ku isi rero nakuriyoza ko abo bantu novuga ko badukurira muri politike batokora platform intitera kuba ifise forme cyangwa iri ariko bakamenya ko bari kubashikira quelques âmes some souls bakabigisha mu by'ukuri ko la paix est possible la réconciliation est possible l'unité est possible ariko tubyishizemo kandi ko surtout itari meme aléatoire numva ko menga nous sommes obligés niba dushaka kwavansa no kugumeza ubundi mu mahoro c'est ça nico cyazo cyako murakoze cyane Semerera ikibazo ngira cyumvikanye reka twakira umunywanyi wa nyuma Andris nimba muri ko muranyumva Andris mwiriwe ndabaramukije cyane sinzi ko munyumva turabumva mu nakabazo mufite n'intererano ndafise intererano n'impanuro ibintu bibiri ca mbere jewe iyi mvugo ntabwo ari ubwa mbere ndayumvise hari umunsi wa mbere ndavyumva yabivuze ku masengesho akorwa ari ku munsi wa kane uhereza indwi jokwa muri CNDD-FDD yavuze ibintu nk'ivyo ikindi narigeze kumva muri 2015 we nyene yivugira ko yasa nk'uwita abatutsi ko ari abafilisitiya mugabo rero ico nagomba kuvuga kuri ivyo aherutse kuvuga ejo bundi ati abo bantu ba Pacifique icambere natoyemo nuko ntabwo ahakana ko ba Pacifique ivyo bavuga rukuri
kuko agira ati atubumvirije wohava donc ntabwo aja kure nuko abantu babumvirije arico bokura. Kabiri, ntabwo nigeze burya abarundi ntabwo ari abantu baraciye ubwenge. Musubiremo murabe iyo video, nta hantu na hamwe ubona umuntu n'umwe ariko arakoma amashi, bose bamuraba nk'agahabwa. Ivyo rero bikwiye kutwereka iki? Bikwiye kutwereka yuko abanyepolitike ntibamenye ko abarundi baraciye ubwenge. Hanyuma ikindi kintu nagomba kuvuga, mbega abo bitwa ko bari bahaze ubu ntibakwiye gufungura? Kumva umukuru w'igihugu ataco bimutwaye kumenya ko hariho abarundi bashonje, mugabo ataco bimubwiye kuko n'ubundi bari bahaze. Reka dufate ko boba hari uko biyaranje. Abo barundi ntibakwiye kuvuga ibitagenda neza. Yewe arigira kuri kahise ahijya mu babanyi, hariho uwagize ati u Rwanda hariho abasanzwe barurimwo ati n'ibindi uko vyaheze sinobigarukako. Icanyuma impanuro, hariho umuntu yaravuze ati abanyepolitike n'ibindi. Impanuro je nagomba gutanga, abarundi turamaze guhonja ibintu vyitwa intwaro z'abahutu canke z'abatutsi. Uko vyatugendeye n'akamaramaza. Ubu biraboneka rwose abarundi ko bariko bariyumvira bati ivyo arivyo vyose iyi ntwaro dufate yitwa ko ari y'abahutu birakwiye rwose ko yohinduka. None rero abantu baba bari muri dileme bati tubigenze gute, bati ninda bikwiriye. Ndabasavye mu mwanya wanje mwari mwampaye sinawurengeje, ndabasavye mwumvirize impanuro yashikirijwe na Perezida Buyoya itariki imwe y'ukwindwi mu 1991. Ni impanuro iri prophétique, ivuga aba bantu b'amacakubiri nta muntu n'umwe bafise nk'umugenzi. Ndabasavye imara umunota, ndabasavye muyumvirize. Nta kibazo turashaka kuyumviriza. Egome intara kugira abashaka kudusubiza mu buja bw'amacakubiri, abo nabo ni babandi badashobora kurengera amoko canke intara, kugira ngo biyumvirire igihugu cose, biyumvirire Uburundi n'abarundi bose. Ni bamwe bagenzwa n'amaronko bakogera ku moko kugira ngo babibe urwango, babibe ishari n'inzigo. Ni bamwe bagenzwa n'amacakubiri, bahiga gucinyiza abandi, bahiga gukumira abandi, bahiga kwica. Muramaze kubumva, muramaze kubamenya, muramaze kubona canke kumva inzandiko zabo atakindi zigisha atari ugusambura, atari ukugumuka, atari umuryano, atari umudugararo, atari ugusesa amaraso. Muramaze kubumva mu mvugo, bamwe bavuga benyaguza, abandi bavuga bafobetse, ariko bose bararika abarundi gucanamwe, binyegeza inyuma y'amoko, ndetse bamwe biyita ko barwanira ubwoko kana. Ariko ico mwomenya nuko ataneza baronderera umurundi n'umwe, nta neza baronderera umuhutu, nta neza baronderera umututsi, nta neza baronderera umutwa. Egome nibaza ko sinosigura, umwe wese arafise discernement. Ego Abike banuye ndakengurutse n'akanya mwampaye. murakoze namwe Andris, murakoze no kuri ayo majwi y'umuhisi Perezida Major Petero Buyoya. Muri Fokode badusavye yuko twebwe turiko turemesha kino kiganiro two kwihangana twongera ko iminota 10 kugira ngo twakire abandi banywanyi babiri. Hariho uwo baza bahaye ijambo hano yitwa Daniel. Daniel, nimba muri ko muranyumva mwiriwe? Mwiriwe cyane, ndiko ndabumva. Ndaramukije abatumire, nkaramutsa mwese mwatubona ikiganiro n'abandi bano kumviza ikiganiro ngaha. Sishaka kuvuga vyinshi kubera yuko mwavuze ko umwanya ari mutoya kandi birumvikana. Ico nagomba mpereko kubera ko umwanya ari mutoya, nagomba nisabire shiramwe Fokode canke mwe mutunganye ikiganiro, muze mugerageze mwongere mutunganye ibindi biganiro nk'ibi, kuko kibaye kimwe
kandi mubona muri kumutanga umwanya mutoya hariho abantu bafise ibintu bagomba kuvuga bataronka umwanya wo kubivuga byose. Mwagiye muravyumva mwahaye ijambo, hariho abagiye baravuga banusura kandi bateguye vyinshi. Ibi mubinyemereye mu by'ukuri mukabikora mwamugize neza. Ikindi nagire mpereko icyo nagire mvuge naco cambere ushimye ikinsavye usivye ikinsavye ni gutera intege no gushimira Pacifique nini nahazwe. Ivyo akora vyaraye bigaragaye nubwo twari tubizi twebwe, ariko vyaraye bigaragaye neza yuko vyinjira neza mu mutima bikanyengetera kwa Ndayishimiye perezida w'u Burundi. Ahari uko ahari kuko birazwi ko yahagiye atanatoho yagiyeho yivye uwatsinze. Ibi rero ico bisigura nuko arabona yuko abantu bayoboka canke bumva ibintu bishikirizwa n'abashira hanze ibintu vyose ivyiza n'ibibi badaciye ku ruhande. Igituma nibaza ko ico nagira mvuga kuri ntuzenya ubu perezida Evariste mu misi heze hari ibintu vyagiye bangaha kuri space niko gusa bagerageje kubivuga banyarusa batabivuze neza, aho hagiye havuka abantu bamwe mbere abari muri diaspora bakaza basana no kwataka ishirahamwe Fokode, bakaza bavuga nabi Pacifique. Urumva rero mu bigaragara Perezida Neva yararavye asanga abantu yatumye ubutumwa batanze canke imisiyo yabahaye yarabananiye, aravuga ati jerekana ivugire nka perezida nini ivugira kumbura abantu baraza kunyumva. Kugira ngo perezida yubaho kavuge ngo Pacifique n'aba Pacifique mwabisobanuye mu buryo bukwiye sinabisubiramwo kuko hari ivyo twari kuvuga twagiye tareka kubera ko twumvise mu by'ukuri babivuze basobanuye Pacifique na Pacifique icyo bisobanura. Mugabo rero hajya perezida Evariste yashatse kuvuga kumbure kwerekana gushiramo inguvu vya bindi babandi bavuga abantu abona ko batumvise kubera ko vyacinywa inyuma y'amatwi barabona yuko bariko barabesha we wavyivugire. Mbogo nubundi je nagomba namuhebuze ndamubwira yuko nubundi ivyo yavuze vyaciye inyuma y'amatwi y'abarundi kuko twe turazi ukuri turakubona. Ikiduhanze uyu munsi abategetsi bo bagomba kuzana ibintu vy'amoko mu banyagihugu bakavyigisha n'inguvu nyinshi, mugo abanyagihugu ikibahanze ngaha bagiye barakivuga abafashe ijambo bwa mbere sitakigarukako ni ubukene, inzara n'ivyo biduhanze gusa. Twe turose umutegetsi aza ari umuhutu ari umututsi ari umutwa akadutwara neza agatunga neza abarundi nta yindi ngorane dufise. Kumbure reka tuzofata akanya gakuye hanyuma ndabashimira akanya gatoya muduhaye. Murakoze gushima ariko ngira akanya ni kari gato kari gakwiye Alice ngira mwo kwakira bano bashasha Fokode yashimye ko twakira kugira dusoze ikiganiro. Ego hariho tunga bose Olivier niyo batwumva arashobora kugura akamikro kiwe agashikiriza iciyumviro ciwe. Tunga bose Olivier nimwe mutwumva mwo kugura mikro niyo batari hafi Giselle Ndorere yoba aragira ico ashikirije kugira ngo ducungure umwanya. Ego murakoze sinteba murakoze n'uwo munota nibaza ko naza kuwushikana. Ngomba gushimira cyane abatunganije ikiganiro kandi nkaba ngomba gushimira cyane abantu bose aho bari bavuga bati ntidushobora tuzoguma turi debout nous resterons toujours debout. Aha rero nagira mvuge yuko nagira mbwire Pacifique ninahazwe abasanzwe abizi turamutera intege, mugabo nagira ndamubaza ikibazo kumbura ikibazo kidafata n'umwanya munini kuva bijya bintu ujya muntu avuze umukuru w'igihugu nta banywanyi nka babiri ubona baba bariyongeraho kuri Facebook kuko je nibaza ko ryari publicité nziza yagize babivuze abandi naco nza kongera ko uravye ajya image urabona abantu ahubwo ko bamuravye bakumirwa. Je nibaza ko ari abantu batari basanzwe bo nahasanzwe nzi abantu benshi bamukurikirana abantu benshi bamubwirana kumbure ntiyabuze umuntu umwe yavuze ati reka tuje kuraba uwo muntu bita Pacifique ivyo bintu yavuze ubwo ntabyo byashitse kumbura ahubwo agasanga amugiriye publicité. Sino ibisigaye ivyo turabizi kuva kera abari ku kivini bakigumeko abandi bose babandanye bashigikira kujya novuga ko ari
ugiye kumviriza irya mvugo yari defensive urabona baje gusambura senere no kuyipfukamika bari bazi ko ari babangamiye bararavye muri Nepal bararaba muri hariya muri Madagascar baravuga bati ibi bintu ntituzi aho bizoherera harya rero mu bisanzwe ni shavu ryo kudashobora kumetiriza ibintu kuko atazi iyo biri kubera yuko bavuga bati uyu muntu arapiburiye ikintu tukabona ibihumbi abantu amajana 5 bagisomye ejo ubwo niyapiburiye ikintu ubwo abantu ntibazoba bakoresha izi mbuga afite mu bisanzwe nivyo nibaza bimushavuza kurusha ibindi byose kuko urabona ibindi byose umenga ari yarabitsinze tugira amahoro sindenze uwo munota ego murakoze cyane ndondeza mangetengete ngira ngo mwamutwumva ngo kugakamiko kanyu mugabaza ikibazo cyanyu canke mugashikiriza icyumviro cyanyu. Ego murakoze cyane Alice ndabaramukije mwese ndaramukije cyane gose ndahobereye Pacifique nene nahazwe n'abandi batumire bari ngahaye kirumvikana kirazwi President Ndayishimiye aranka imvuga kuri kose aranka umuntu aharanira agateka kazina muntu aranka umuntu avuga ibitagenda neza kuko ashaka nyene hamwe n'akagukiye kuguma bafukamye mu nda igihugu si n'ikibazo je numva nje kubaza ahubwo ni intererano kuri ino discussion kandi ndayitumbereza ku barundi amwe muri ko murumviriza canke muzumviriza hanyuma uko ndabibona uko ndabitahura hariho abantu nk'aba Pacifique nene nahazwe bari mu murongo wabo mwiza bariko barakora igikorwa ciza cane gose bakatumenyesha biba biriko biraba ndatahije bakinga umurundi ndatahije cyane abantu bo muri Focode abantu muri society civile barira ati naka yishwe na naka mukabibika amahistoire yabo amafoto ivyo bintu byose n'ukuri mukaduha amakuru abamenyesha amakuru mukaduha amakuru Imana ibahezagire muri abantu babatabazi ariko ndavuga nti hari abarundi babarindiriye ahandi hari abarundi babarindiriye yuko hampande yo kuba muri ko mukora ico gikorwa kininiya cane gose ari namwebwe muteza guca mukora n'ibindi bikambabaza n'ukuri muratumenyesha amakuru muratubarira ibiba biko biraba aba bariko baronona igihugu tukabimenya ariko nk'abarundi turiko tubikoze iki abarundi ku bwinshi bo umwe wese arafise aho ahagaze avuga ati nanje ndafise umurongo ndiko ndakora kugira nje gutabara Burundi kugira ngo tuje guhangana na barya abantu abo nyene ba President Ndayishimiye tuba twumva bica je hamvuje guhamagarira umuntu wese yibaze muri we ati nanje ndiko nkora iki barya aba aturabagwanira ahubwo tunabagweko na cane rwose twumvise abantu nk'aba President Ndayishimiye bagomvye kubacafuza twigisha abandi bamenye akamaro ingene ari intwari z'u Burundi ariko kandi natwe tuje hamwe dufashe abandi baba bagomba kuvuga bati bagende guhangana nabo baciye mu zindi inzira zose zirakenewe kugira ngo duhangane n'abantu bafukamye mu nda igihugu cyacu cy'u Burundi je nivyo nagomba kuvuga ahanje ndaza aho mpagaze ntavyo nyegeje biranaboneka ku rubuga rwanje ariko umwe wese yironderemwo ubutabaza avuga ati none intwari z'u Burundi nanje ndimwo nanje ubutwari bwanje buhagaze he kuko abantu nka Pacifique nini nahazwe abantu nka bakinga umurundi abantu n'aba batumire buno munsi barafise aho bahagaze haboneka neza barafise ibyo bariko barakora ariko hari abarundi bariko barabumviriza ukamengo barabikurikirana ku munsi umwaka wa mbere bobo bariko baraterera abo niwe nje kubarira uno munsi ati nimba mushobora kugwa kuri aba bantu ba Pacifique mukavuga ati tugira tubarunde ku buryo kugira babandanye bakora neza bikora nimba mushobora gufasha abandi nabo bagomba kuja gutabara bafashe ariko ntiyagire uyu muco ukumviriza tukarorera ibintu biguma vyononekara nana kimwe ciko turabikoza utuvemwo ahubwo duhagurukire rimwe twese nk'abarundi dutabara igihugu cacu murakoze tugira igihugu kandi tucitangira. Urakoze ndondeza jijibere nibazwa twakanya abatumire bakishura ku bibazo abari bagerageje kuduga ndabona bitabashobokeye
Akamuna Rose Hakizimana ba Messi Dobake n'abandi ndabona basubiye kumanuka ngira ngo twohukanya batumire bakishura ku bibazo bimaze kubazwa bitari bike hanyuma tukinjira mu gice cya gatatu cya kino kiganiro. Ego Alice reka kumbure nimba ariko aranyumva Emmanuel yari yagendereye Imana aba ariwe duhera ko sinzi ko ibibazo abanywanyi bari ku murongo bariko barashikiriza yari karavyumva mugabo agerageze yishure kuko hari n'umugwi wa mbere kuvyo bari bamubajije atari yashoboye kwishura ngira agatelefone kari kamugoye sinzi ko Emmanuel muriko muranyumva kumbure ko mukurindira ko Emmanuel tumutora reka dutangurire kwa bamvuga inyumvira twagiye dutanga amajambo kuri benshi ngira hariho benshi batanze intererano hariho n'abandi babajije utubazo Frederico bamvuga inyumvira ngira mwo kwishura abo mumvise babajije Butari yavuze ikibazo ati gerageza erega Butari ntubona atagica gikunda turagerageza ntitwicaye ariko umwanya nta kuvuga byinshi ngaha hanyuma cya kabiri Sharangabo yavuze ati hari ikintu cyitwa isamamitima kubera abantu benshi barakomeretse burya mu by'ukuri iyi processus yacu ya Arusha yaragize ibibazo bitewe nuko tutatoye umwanya ukwiye ngo abarundi bicare bavuge bati mbega aba bantu baje gutwara bafise bari ku murongo ntibari ku murongo bafise ihe ngorane hanyuma tukicara tukaganira ku neza y'igihugu ariko abantu bashatse kubinyarutsa amakongo ashaka kubinyarutsa mugabo cyari ikibazo cy'iwacu abarundi twebwe nyene twabwiza kuvuga tuti none burya inzira dufashe vy'ukuri niyo hari uwitwa Makasi yari atubariye ati jewe uko nabibonye ibihugu nk'ibi bivuye muri ibi bibazo byanyu imyaka 10 iheze babisubiramo none heraba turi muri ivyo kubera iki kubera ko mu by'ukuri abantu bashaka inyishu zihuse aho gutora umwanya ngo barondere inyishu zitonze zizogira akamaro igihugu rero ndavuga nti isamamitima burya abantu benshi barakomeretse ni ivy'ukuri ikintu tubwirizwa kumva nuko iyo umuntu avuga adagira n'ubwoba akavugira ubwoko ukamenga ubwoko bwacitse igihugu ubwoko si igihugu kuko abarundi nubwo mu budasa bwacu turi mu Burundi tubwiza kusangira ugupfa no gukira ico twabuze n'ubutegetsi budushira hamwe bukatwubakira imigambi abantu bose bakabaho mu mahoro abantu bari mu mahoro bafise bafungura bafise ubutunzi bwabo nta byumviro bibagira mugabo abantu bagowe abantu bakumiriwe abantu bagiriwe na biriya abantu bicuwa babo ni ngombwa bagira inzigo naco gituma rero ikintu gishoboka ubu twogishira kuri programme ya kera nihaba amahoro aho nushobora kuzana iyi programme mugabo ubu nibishoboka kuko ntiharagera cyari kibazo cyabwiza kwigwa mu kiye cireta mfata kibanza nayo yamaze umwanya muto ibisata byari bijejwe mwene ibi ntibyakora nta buryo bari bafise ku buryo rero mvuga ni isamamitima ni ikintu gihambaye cyane kukunga barundi ni programme yo kubika bwa gatatu ni Semerera yavuze ati burya murakwiye kugira plateforme yo kuforma aba jeune jewe narigeze kubivuga iriho gusa ntupfa kubivuga uko iyi plateforme irubakwa irasaba uburyo irahura n'abantu baravugana ariko programme iriho yo kurera gwaruka mu bijanye ico no kwita akaranga mutima ka demokrasi yabwirizwa kuba iyacu ibi byo kugira byo gutunganya iby'igihugu governance abantu bagategera gutandukanya ivyabo n'ivy'igihugu kuko abantu barafatanya iby'igihugu n'ivyabo nko kubera ko ata muntu numwe aza kuvuga ngo nta wumboza reka byo ndabifate ni gwanje hanyuma eje nihagira uwugira ati fyo ndamena umutwe
hariho avuze n'iki kibazo ca leadership no kuvuga uburongozi bwiza kwigisha ugwaruka uburongozi haba mu masosiyete sivile haba muri vya leta haba mu buntu bwa mu tushirahamwe twabo bamenye amategeko babwiza kugenderako ku neza y'abariko barafasha izo ntuzenye izo nyigisho zaramaze gutunganywa turimo turavyubaka turabicoshoboka mu majambo make je byo nasabwe vyari ivyo murakoze. Murakoze cyane Emmanuel Nderimana, ngira namwe hari utubazo mwagiye mubazwa no mu mugwi ugira kabiri, sinzi ko mwogira ko mutwishura nimba muri ko muranyumva, ariko ndabona ko atariye biguma bigorana, ariko ngira ariko aratwumva, sinzi nabonye aduga amanuka mu kanya byari byakunze ko aduga, sinzi ko ariko aratwumva mu kurindira kumbure Pacifique muba murishura. Yego, murakoze. Havuzwe ibintu bikomeye cyane muri kino kiganiro nakunze gose. Ngira turavye ibiganiro Focode imaze gukora, ngira nk'iki gishobora kuba kigira kabiri. Hari ico twavuze ku iperereza nabonye cagize inguvu cyane, n'iki n'ikiganiro mbona ko gikomeye. Ibintu abantu bavuze sinzi ko umuntu anaronka ico ari bubivuge ko nta basanga abigabanyije inguvu byavuzwemo, kumbure muri equipe ya Focode baze bamfashe amajwi amwe y'abantu babajije baze bayavuze ukwayo asohoke abantu bavyumve, kuko numvise harimo ibintu byinshi byari bikomeye. Hari ngira twahereye kuri Reynold yavuze byinshi cyane, we yazanye ikindi gice aho twagira tuti Ndayishimiye yavuze ba Pacifique, yavuze ubwoko cyane, ariko yagize ati si n'ubwoko gusa burya nukumvamwo bajya bose agirira nabi, barimwo abayica, aba banyuruzwa, aba bapfungirwa ubusa. Harimwo iyo ntumbero yo kuvuga ati ntimusubire kugirira impuhwe abo bantu bose Pacifique yerekana ko barenganijwe, buriya bo bose n'uwo mugwi umwe wa bamwe bahora bafungura twebwe tugowe, ntimukagira impuhwe z'abo bantu, kuko nibyo turiko turavuga ubwoko biranyegeza izindi realite, biranyegeza yindi migwi igowe cyane. Ufashe nk'aba CNL ibintu bakoregwa, tuvuze tuti n'ubwoko gusa, wokwibaza uti afite aba CNL ingene bicwa, ingene bapfungwa, boca baba bari hehe? Ariko nabo nyene ahakwa kubafata nk'aba bose ariko aravuga gutya. Ni umugwi munini, ubwoko burumvikanamwo, ariko mu kuvuga ubwoko afuka abahama bose usanga bagiyemwo muri uwo mugwi, naho ariko arabivuga aca ubwoko. Ni kenshi naho aramvuga kera nko mu myaka iheze, bavuze abagwanya ubutegetsi babangamiye bavuga cyane Alexis Nduhije, ariko ugiye kuraba ibiko birakorwa munsi ukabona bo kwagwasa bakorewe byinshi gose nabo nyene, ariko bo ntibigere bavugwa, nta na rimwe wigera bumva bo babadoma ku rutoke, kuko bica biza muri bamwe basangiye ubwoko, bavuga izo ntambara bagwanye basanga nabo nyene barazigwanye, ariko amabi babakorera bikaba co kimwe nabo baba badomye ku rutoke bakoresheje ubwoko. Rero icyumviro cya Reynold naco kirumvikana, n'abatwumviriza ntihabe bumva kumengo mu kuvuga twashatse kuvuga ko ari ubwoko bumwe bugowe. Amagorwa ari mu mpande zose z'abarundi muri kino gihe, ubu butegetsi ntawe bukunda by'ukuri. Hanyuma yankeje arashimira Focode n'abandi bose. Ikindi kibazo yakibagije abanyapolitike barakimwishuye ko. Clarisse nawe nyene yavuze amajambo akomeye gose, agira ko anerekana ico yise panique mu kirundi dukoresha ijambo ubwoba, ariko panique kiranarusha n'ubwoba. Avuga ati panique iri kwa Evariste Ndayishimiye, aravye ndiko ngerageza gusoma uko yabivuze, aravye ishavu riri mu mpande zose z'abarundi, harimwo n'ugwaruka rwo muri CNDD-FDD. Ndayishimiye arazi ko uwo mubabaro uri muri bose, yariko arasoma nka ziriya nyandiko dutanga, karaba ivyo abantu bavuga, nta nkeka ko abonamwo abiwe, arabonamwo abo mu mbonerakure nabo nyene baza bakavuga nk'abandi, akabona imibabaro yabo ko iyo mibabaro iri hose. Hari amakuru noba nk'akarorero jewe mfise, ingene nko mu mbonerakure vyashitse hakaba abidogera cyane Ndayishimiye, arabatuma ko bamwe mu iperereza, nk'akarorero bampaye n'umuntu yari umukuru w'imbonerakure mu ntara ya Karusi,
izina riranse kuza rije ndaza kuricishamwo ingene iyo mbonerakure umuntu yatwara imbonerakure bamukurikiranye bagakurikirana n'izindi mbonerakure muri Karusi zariko ziragumuka zishavurira cyane Ndayishimiye bakabishyira no ku masitati yabo hanyuma bigeraho uyu mukuru w'izi mbonerakure bamwicira mu rugendo umenga avuye sinzi ko yagenda nuko yagaruka ava mu Bushinwa abantu abariko baranyumviriza mu mbonerakure uyu muntu ndiko ndavuga baraza kumwibuka kuko ntiyapfuye kera atari 2024 hazoba ari 2023 izina rikaza ndaza gusubira ndarigarukeko rero ico Clarisse avuga ati ishavu riri mu mpande zose z'abarundi ushizemo no mugambwe wa Ndayishimiye no mu mbonerakure nyene ku buryo aca azana iki cyamoko kugira arabe ko yogabanya iryo shavu akaritumbereza ahandi abantu akabasamaza kumwe nkuru nziza nawe yabikoze muri manifestation amaze kubona ko yiyamirijwe nabo mu mpande zose yarondeye kutugabura akoresheje amoko niko Ndayishimiye nawe ariko agerageza kubigenza araje iryo shavu rihari Edi ndiko ndavuga umuntu yavuze ibikomeye nsanga wongera ko wese yavuze ibikomeye Edi ivyo yavuze nawe nyene vyari bikomeye ageze nk'aka karero ko muri Madagascar ka Gen Z byari bifise inguvu yerekana uyu mupfasoni w'umukuru w'igihugu yirirwa mu byo yise shopping nibi byo kujya kugura imyambaro izimvye hanze ibirato bizimvye umupfasoni w'umukuru w'igihugu yisakara ubutunzi bw'igihugu ari wenyine n'abanyagihugu bariko bicwa n'inzara batagira amatara n'amazi nibaza ko ari akaroro keza ka Angeline Ndayishimiye umwe tuba tuvuga ku munsi umwe ashoboye kwambara inusu y'umuri yaridi bukeye agahindura akambara indi nusu y'umuri yaridi wenyene mu gihugu dufise abana biga bicaye hasi mu gihugu umukuru w'inama nkenguzamateka yemeza ko abana badakura kubera ibyo bafungura mu gihugu yakwashi iri kwiriganza korera yagarutse ibintu ahantu hose ibintu byanse upfaswe n'umukuru w'igihugu ntatinya kwambara inusu y'umuri yaridi akavyerekana ko ataco bitwaye yavuze ingene mukuru w'igihugu yarungika abana biwe kwiga hanze mu mashuri azimvye muri Madagascar iyi Gen Z akaba ari ivyerekana niko bimeze iwacu mu mwana w'umukuru w'igihugu arungika kwiga muri leta zunze ubumwe za Amerika ishure ivugwa ko baba bariha ibihumbi 25 vy'amadolari kacuraba ya mashuri namye mvuga ingene bariko barayagira hari n'ibindi byinshi bitavugwa hari bitavugwa bene byo ko bataba baduhaye uruhushya rwo kubivuga uyu mwana yize muri Amerika bariko baratubwira ko hari umutegetsi mu Burundi yategetswe kwandika memoire yiwe uwo mutegetsi aravuga ati jewe ndi umwigisha wa kaminuza sinoshobora kwandika memoire y'umunyeshure nagende yandika nzaniye ndamukosore itelefoni ikava kwa Angeline iti ubwo wewe urazi ivyo urimwo uwo muntu yaruhiye guhunga uba ari hanze ndamuvuza izina ariko hariho uwahuye n'ivyo vyago mu mwaka uheze muri uno mwaka nyene yahuye n'ivyo vyago muri uyu mwaka harimwo ko yanse kwandika memoire y'umwana wa Ndayishimiye aherutse kohereza amashuri muri Amerika hariho ikindi yaduhanuye yagize ati mushobora no kwandika tukigire campagne y'ivyo yise evasion fiscale evasion fiscale iyo bariko barayivuga n'aba kenshi usanga batwara ubutunzi bw'igihugu amatungo yabo cyangwa bakabitwara ahantu kure mu bindi bihugu kugira ngo birinde kubitanga kw'amakori iwacu hoho si ico gusa harimo no kuja kunyegeza ubwo butunzi yatanze inkuru je ntafise aho yagize ati bayatwara mu bihugu vya Aziya yavuze Laos menga yavuzemo Thailand mengo yavuzemo Vietnam sinibuka neza ayo makuru sisanzwe ndayafise ariko numvise ari ikintu gikomeye cyane gishasha aduhaye kandi nimero yanje benshi barayifise nimero ya Fokode benshi barayifise no musaba ko yoheza akaza kundondera akadufasha kumenya ayo makuru nta na kimwe kizobuza ko tubifise tubimenye dufise ivyemezo n'ivyo tuzobiha abarundi byose bakabimenya yavuze amatongo bono bategetsi ariko bagura muri Zambia muri Gabon muri Guinea Equatoriale bimwe muri ivyo turabifise ivyo ndemeza ko bimwe muri ivyo tubifise ingene nk'umuryango wa President Ndayishimiye ufise amatongo muri Gabon ufise ayo matongo muri Guinea Equatoriale Zambia nta nari bwaronke turafise kandi ingene muri izi gendo bagira hajya kenshi bajana n'umukenyezi ko bashika mu gihugu
umukenyezi wewe akaca aja muri ivyo vyo kurondera abarundi bari muri ivyo bihugu bokorana amafere bokorana ibidandazwa urudandaza muri ivyo bihugu baba bagiyemwo burya bama bari kumwe kenshi biba ari ibikorwa bibiri umugabo araja mu bikorwa by'igihugu umugore ugasanga ariko arondera abarundi bari ngaho bamwe usanga ari nk'abakozi b'iperereza canke abanywanyi ba CNDD-FDD muri ivyo bihugu bahamagara ababwira ngo bamufashe bamwereke ingene bakorana imigambi muri ivyo bihugu. Hari abadutelefoni batubwira ingene uwo mukenyezi ateye ubwoba iyo ariko arakubaza umwe yatubwiye amajambo akwa gutwenza uri umugabo avuga ati uri imbere ya Mukanda yishimiye ariko arakubaza uri umuntu w'umugabo urahakwa kwiyonona ko uravye ingene akubaza n'ingene avuga n'ingene abameze. Simvuga ibishika kure kuko mba nanka gukwegera abantu. Sharangabo yatanze ikibazo cegeranye gose n'ikindi cyo kwa King Umurundi aha bavuga ati ibikomera abantu bafise biri mu bituma bigenza uko bariko barigenza. Ndayishimiye ibikomere sintekeranya ko abifise ariko we ivyo ariko aragira sinzi ko binahagaze cyane ku gikomere ni giharuro. Umukozi w'iperereza Ndayishimiye wenyine yaratubwiye ati je murazi ko narungitswe kwiga iperereza naho nabo dusangiye ubutegetsi benshi batabizi. Ndayishimiye azi ubuhinga bw'iperereza bukomeye cyane yaragiye kubwiga kandi aravyigamba. Rero ivyo ariko arakora si cyane igikomere arabiharura we aba yabiteguye avuze ngo nza kubwira abanyagihugu ko Pacifique yafungura jewe nishwe na kwashi twerekanye ko yariko arabesha birikakire bo arazi ico bica bizana iyo bivuze gutyo si kubera ibikomera afise gusa bivuga ariko ico Sharanga bavuga kiriho abarundi barakomeretse cyane kandi turagwaye no kuvyemera. Sinzi nabigeze kumva abahinga bavuga bati ku rugero rwa hafi 80% abarundi barakeneye abaganga b'indwara zo mu mutwe ibintu ducamwo biteye ubwoba. Abarundi benshi barafise ivyo bikomere n'indwara zikomeye. Imwe mu nzira nuko turonka bamvuga ibira byishuye neza turonka intwaro ibishoboza intwaro ituma bishoboka ko iyi ntumbero yo gukira tuyijamwo. Severe dufise yongereza bya bikomere nyene kuruca kubivura. Birakenewe gose ko tugeraho hantu ariko bizosaba ko tuba dufise intwaro ishobora kubikora. Ikindi nkundira cyane King Umurundi mu byo avuga ni ikicuko kwiga ingene tugira programme zo kurogora abana b'u Burundi. Kirakomeye gose kandi no mubwira ko muri Focode twacakiriye kuva tanguye kukivuga twaracakiriye mu minsi iri imbere uyu mwaka cyangwa umwaka uza ndibaza ko tuzoshikaho tuzoba dufise programme ifite ikipana nibi yagiye aravuga azoyibona ko twavyakiriye. Ndasubiye kuri mushimira. Hanyuma yavuze ku cy'ubwoba bwa President Ndayishimiye sinobigaruka ko na Clarisse yari yabivuze neza cyane. Yavuze kuri iki cy'ubutare naco ngira kumbure tuzogifatira umwanya kuko nkiki uko ariko kiriko kirakogwa ni kusanga no ku gitoro Ndayishimiye yarabikoze n'umuhinga gose gukinisha bene ivyo bintu. Ibihugu byose biradandaza ubutare mugabo ntinda kuvuga ngo he ni murabe twagurije ubutare kuba bigira kujya hari ico cizere yamashaka ko abarundi babaho bizigiye ngo ubuhoho basi ari kigiye kuba ko abivuze ngira hari kigiye kuba. Amaze kuvuga ibintu bingana gutyo bingana gute incura tubwiye ubwato buvuye muri Bahrain tubu twamenye iyo ibitoro biva ntituzosubira kutugora. Ico gitoro kirihe kuva avuze ubwato budasanzwe bwariko buzana igitoro vyahereye ni umukino w'iperereza we asanzwe azi abenshi baca bagwamwo ntibabone urwo ruhendo abariko arabashiramwo ariko ivyo byose ari ikindi kiganiro cyavyo. Semerera nawe yagarutse kukwigisha les valeurs sinza ko hagaruka ko Andris nawe yagarutse cya kindi yuko atavuze Pacifique bugiye yavuze abandi benshi ariko acaravuga ati hariho ikintu kimwe Ndayishimiye yavuze twonamushimira ko ndibaza hariho n'ubundi yakigarutse ko inyuma ni Ndorere agize ati wumvise Ndayishimiye uko yavuze ni President Ndayishimiye umugani bagiribera nyibutsa ntabwo yavuze ngo Pacifique arabahenda. Ico ni ikintu gikomeye. Nta na hamwe mu byo yavuze ntiyavuze ngo Pacifique abaha amakuru atariyo. Yababwiye gusa ati nimwaguma mumwumviriza muzokwisanga musubiye inyuma musubire kujya kugwara kwashi musubire muri za ntambara kumbure haze za ntwaro niko yababwiye ariko ntiyavuze ngo ibyo avuga ni binyoma. Ico kirakomeye gose. Ikindi nuko yerekanye ko yumviriza ibyo tuba turiko turavuga.
rero ko avyumva ikibazo ni kubera iki atamuti azana vuba cyahaza byagiye biravugwa n'abandi benshi ati burya ntaco mwomwitega ko nta ntumbero y'iterambere no gukiza abarundi afise nimba yumviza bijya bintu byose tuvuga dushira habona ntihagire na kimwe akora nuko intumbero yiwe ari uko ivyo bintu biguma uko bimeze abarundi barize iwe si kibazo nico gituma ariko anakinisha mvuge nti emotion yabo nico kiboneka yanambagije ndorere we acayongera ko ati mbega kuva abivuze nturabona abantu biyongereye kuza gukurikira amakuru uri kuratangagira bati mbega ibi bintu nibiki nivyo n'abanyandikiye ni benshi cyane bamaze kuvyumviriza kandi mubi yiwe bavuga bati tumwumvirije natwe dusigaye twumva isoni ntitwumva ko ari umukuru w'igihugu ariko aravuga ndakunda gucishamwe ntivuge anecdote byarigeze kudushikira rimwe turiko tugira icyo twita campagne contre la vie chère dufise conference hajya hari muri Novotel ndibuka twateguye conference baca batuma ko imbonerakure babwira abakuru imbonerakure mu gisagara cya Bujumbura n'izindi zitari nke ngo abe aribo baza muri sale bahuzure bace batubaza ibibazo bigoye ku buryo ari twe tuza kumaramara batunganije ico kiganiro turahaba baraza barabaza ibibazo turabishura neza ikiganiro cyagiye guhera ahubwo batanguye kubabwira ko bosohoka zambonerakure bisanze turiko turishura turiko turabaha umuco imbonerakure ziteye zija ku ruhande rwacu basanga ibyo turiko turavuga nabo bariko baravyumva turiko dutanga ubutumwa batahura biramaze no gushika ikindi gihe bakoze kampanye y'ukudutuka ikomeye cyane hanyuma twabishura tugafata umwanya tukavyishura ko bakaba ngo ahubwo ngo ivyo bintu ngo ni ba Pacifique bo nyene bavyiteguriye rero nubu ndavye ukuntu yadututse president Ndayishimiye n'inyico twaciye turonka n'ingene abantu bahagurutse kudushigikira nibaza ko aduha bavuga ati ahubwo nkeka ari Pacifique yashize ko umutinza kuvuga bijya bintu kuko aho gufasha Ndayishimiye azosanga yakomeje fukode n'igikuba turiko turakora rero uko bambagije no kuri ndamaze kubibona iyo baduhagurukiye kugwanya umuntu ariko avuga ukuri atawe ariko ararenganya abanyagihugu babibona ko atariko arabarenganya cyangwa atariko arababesha kuko nkuko byavuzwe si bijuju wisanga wewe nyene uri kurabivuga wihenze bikagugarukako hanyuma Daniel yadushigikiye yaduteye intege yagarutse kuri bamwe bamaze iminsi bavuga ibyo bavuga burya sinkunda no kubishura sinkunda no kubavuga ko hari ejo bundi wambagije ndabwira nti ntabwo jewe miganwa n'aba bantu nitwishurana jewe Ndayishimiye twishurana gutwara igihugu Ndayishimiye abandi umwe wese uko abyumva nabivuga uko abyumva n'uburenganzira bwiwe nimba babona ko ari genda umwasi w'igihugu bakabivuga nimba babona ko ari genda abagoye bakabivuga nimba babona ko ari genda baremereye bakabivuga n'uburenganzira bwabo ntaco ndabasaba nibatwara igihugu ntibantwara sindabatwara ariko untwara Ndayishimiye je nishurana Ndayishimiye ntabwo nshobora kwishurana n'abandi banyagihugu nkanje ngo bagize icumbira iki canke kiriya ntaco bimbariye byabariye sinzi ko hari uwo noba ntisha Pamela sinarinda mwishuye nawe ndamushimiriye gose aragize ati ndabahobereye ndabashimira ku bikorwa mukora nanjye ndamushimiye kandi ijambo nawe yavuze rimeze nk'abandi bose navuze ntibavuze amajambo akomeye niryo novuga rimeze nka conclusion y'ikiganiro ko agira ati mbega tweho twumva bino bintu byose uruhara rwacu n'uruhe tugiye kubikoza iki bamwe bagira bati ko muri fokode bashoboye ibi nibo bari bakwiye kuca bashobora nibikurikira ariko agira ati bafise ibyo bashoboye n'ibyo badashoboye ubusigaye we bagiye gukora iki nibaza ko iri jambo avuze rikomeye umwe wese ahari na wa munyagihugu ahari agira ati mbega jewe uruhara rwanje nuruhe nkunze kwishura ugwaruka ruri mu Burundi ariko baratubaza ngo bari hanze mugiye kudukorera ibiki muzoza ryari muzobigira gute ni kenshi genda bishura nimwaguma murindiriye abandi babibakorera muzorinda musaza bitarakira kumbure ngira akomwo kabangira ngira karaza kuza mu gice cya nyuma tugiye kurangiriza ko munyimire Pacifique duijambo Emmanuel Ndereyimana Emmanuel Ndereyimana sinzi ko namwe byagumye byanka bitugora tudashobora kubatora sinzi nuko muri ko muratwumva nko kugura mikro niba muri ko muratwumva Emmanuel ngo mwiriwe neza sinzi ko byagumye byanka bitugora tudashobora kubatora
kuri uwo muranyumva ugara mikro kugira ngo dushobore kumva turabumva turabumva uwo muranyumva sindababesha sinza ikiganiro kigeze byangoye gushikaho nibaza ko ndiko ndabapirate nibiki ariko ni ikibazo cyo kwishura gusa utubazo mwari mwumvise kugira ngo tuce tujana mu kibazo cyane ikibazo bashobora kuba bambajije byinshi ariko nibutse ndafise ico nasize numvise ca Andre ego mwo kwishura ico nyega ibi tubona vyamyeho canke nibishasha nico kibazo nari mfise n'icundi yitwa Gatwa ngovuga ko inzara yateye mu bwonko n'ibintu nk'ivyo yobabeshe nibaza ko kubijanye n'ivyo Andre yabajije ibyo bintu ntivyamyeho na gato ni ibintu byavutse muri crise yabaye mu bihumbi bibiri umukuru w'umugambwe agafungwa hari habanje kuba ibintu mbere yaho bavuga ngo banaka baratunze fo natwe twiha tukabaho hari ababihakanye barabizize abafunzwe abishwe abangajwe mu matora yateguwe 2015 ko n'abasendedefdd benshi bace bahaguruka barandika n'urwandiko rwo kwiyamiriza Petero Nkurunziza mwashaka kuri izo nyandiko zatanguye birazwi neza mu mugambwe ko na Evariste yarariko bajye bavuze ko Nkurunziza y'amahirwe kudeta igapfa basubiye inyuma kuja gupfukama bamusaba imbabazi umva rero si vyameho ni vyavutse amakuri Gatwa yabajije atuwovuga ko mu Burundi habaye inzara mu bwonko yobabeshe ico bajije inzara yo mu mutwe ifise umuntu umwe kuko president Ndayishimiye vraiment ngo ashobore kwikiza inzara yose yamavuga yamye afise yakuranye ntaca atakoze ngo iyo nzara imuveko ariko umunsi ico tubona nuko arahaya ko yariye kwiwe yimbuye mu rugo iwe bahaze mwana wiwe ashonje birashika akabwira n'abantu ati mushire ngaha ku meza duharure ko hoba hari umusumvye amafaranga akiyemeza ko amafaranga menshi mu gihugu ivyo byose nako yabishitse ariko kuguma avuga injya umwanya wose biboneka ko inzara asigaranye ari inzara yo mu mutwe niwe muntu wenyene afise iyo nzara